Ndakuramukije cyane. Uramaze kwibaza impamvu abantu bamwe bakora ibintu bininiya cyane. Abantu bamwe bakora bakagera ku bintu bikomeye cyane mu gihe abandi bibagora no gukora akantu gatoya. Uramaze kwibaza ukuntu ibihugu bimwe canke umuco umwe w'abantu bashobora gutera imbere cyane mu gihe abandi bantu bikanka gose kubyo n'ubyo kurya bibagora kuronka. Ugiye kuraba impamvu bamwe batera imbere abandi batera imbere ni ukutitahura. Abahinga barerekana neza yuko ibyo bintu wowe umaze gukora canke ubwo rugero ugera ko kwiyumvira ushobora kwiyumvira cyane gusumba uko kubyo wowe nawe ushobora gutangara. Bivuze ngo ibyo bintu wowe wiyumvira, ibyo wowe ukora ni bikeya cyane ugereranije ibyo ubwenge bwawe ushobora gukora. Ibyo bitwereka yuko kumbe urashobora gukora ibintu bikomeye cyane bisumba ibyo uriko urakora. Kumbe urashobora gukora ibintu bininiya cyane bisumba ibyo umaze gukora cyane ushobora kugera kure cyane harengeye aho wowe ubona ko ushobora kugera cyane ugeze. Icyo ukeneye gusa no gutahura ubushobozi bwawe hanyuma ugakora ibijanye n'ubushobozi bwawe cyane ibingana n'ubushobozi bwawe. Uno musi muri video naguteguriye ubuhinga cyane inzira ushobora gukoresha kugira ngo utahure ubushobozi bwawe kugira ngo wiyumvire cyane ibingana n'urugero ushobora gushikako cyane rurengeye ubwo wiyumvira kubyo ushobora gutangana n'ubushobozi bwawe. Amazina yanjye bisaba twe Gerard nimba uri mushaka kuri chaîne ndagutumira kuri sabone kugira ngo wamwe video kimisi wenda yakizeko. Ngwaye ikaze. Ikintu cya mbere ukwiye gukora kugira ngo utahure ubushobozi bwawe. Abantu benshi cyane birananira ko batera imbere, abantu benshi cyane biranga ko bashika ku bintu bikomeye cyane kubera kutitahura cyangwa kudatahura ubushobozi bwawe. Abandi nabo bakikengera bakabona yuko kanaka ni washoboye cyane uriya ni washoboye jewe ntabyo noshobora sinokora ibintu nk'ibyo. Or wewe urashobora gukora ibintu bikomeye cyane ubwenge bwawe burafise ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi bitandukanye cyane gusumba w'ibyo wibaza. Uno munsi rero tukeneye gukora gusa no kwitahura ukabona ko ushoboye. Ikintu cya mbere wokora ni kikurikirana kubwira. Hari ibintu biyita 5 assets. No kuvuga ni ibintu ufata nk'ubutunzi wowe ufise ariko utazi. Ushobora kuba ufise ubutunzi kanaka canke ubushobozi kanaka no ufata nk'ubutunzi wewe ntubutahure. Ibyo ukwiye gukora gusa ni kuraba umuntu ari hafi yawe akuzi neza umugenzi wawe wa hafi cyangwa umufasha wawe umusabe akubwiye ibintu ushaka kuri bitanu canke naho bya bitatu by'ubushobozi akubona ko wowe ufise wowe ushaka kudatahura. Akarorero ushaka kuba ufise amashure menshi ushaka ufise niveau y'amashure kanaka ariko ukayifata ibisanzwe ukafata nko kumenga ari ibintu bisanzwe. Ushaka kuba ufise ubushobozi bwo kuvuga ibyo bita public speaking ugasanga urashoboye kuvuga kwisigura imbere y'abantu ugasigura ibintu mu buryo bwiza gusumba naka. Abantu bafise impano zitandukanye, bamwe ashobora kuba afise ubushobozi bwo gusigura ibintu neza ubundi ugasanga ubushobozi ntabwo afise. Kubyo ugasanga afise icyo bushobozi ugasanga wewe urafise ubushobozi bwo guhuza abantu batandukanye iyo batashye bari mu bibazo urashobora guhuza abantu mu gihe abandi bakokeza intambara cyane bakokeza imijyano mu miryango wewe uyishitse wotuma imijyano ihagarara ugasanga urashobora kuhuza abantu. Ibyo byose n'ubushobozi n'ubutunzi ushobora kuba ufise n'ibindi byinshi ushobora kuba ufise wowe utazi. Umaze gutahura ibyo bintu uca ufata munsi ya buri bushobozi bwose ufise cyane ya buri butunzi bwawe muri bwo ndavuze urabe abantu mu mice yiwawe mu gihugu urimo mu gisagara cyangwa mu karere utumbereyemo abantu bashobora kuba bateye imbere wewe uzi wanashima wubaha umwe cyangwa babiri ariko badashoboye badafise ubwo bushobozi nk'ubwo bw'iwawe. Ushaka kuraba nk'akarorero ibijyanye na education urabe abantu bateye imbere mu gihugu iwawe cyangwa mu gisagara urimo ni bangahe abantu uzi bateye imbere cyane ariko badafise education nk'iyufise badafise nk'anivo nk'iyufise cyangwa badafise gutahura nk'iyufise. Genda mu bijyanye no kuba woshobora kuvuga indimi zitandukanye raba abantu ni bangahe mu muce urimo cyangwa mu gihugu urimo cyangwa isigara urimo bateye imbere cyane ariko badafise ubushobozi bwo kwisigura mu ndimi badafise ubushobozi bwo kumenya bwo gutahura indimi nyinshi zitandukanye nk'izo wowe ufise. Cyangwa urabe mu bintu byinshi navuze aho hejuru uwo muntu aje yakubwiye urabe abantu bateye imbere ariko ubwo ayo makarite cyangwa ubwo butunzi atabwo bafise. Uje gutahura ibyo ni giki uzoca ubona uzoca usanga wewe uri umuntu ukomeye cyane uretse yuko gusa atabyitahura cyangwa atabyikorerako. Uzosanga uri umuntu ufite ubushobozi budasanzwe uzosanga uri umuntu ukomeye cyane wanashima ushaka gukora ibintu byinshi bitandukanye ariko gusa ntabyikora. Ibaze kino kibazo nimba hariho umuntu ateye imbere cyane ku rugero wewe nawe wubaha kandi ubona
ariko atazi warashima no gusoma no kwandika. Mu gihe wewe ushobora kuba warahejeje warashima na kaminuza, wumva gute hamwe wohaguruka ugatanga gukora ibintu bingana n'ubushobozi bwawe? Nimba ko ushobora gukora ibintu byinshi cyane gusumba urawundi ibyo ariko arakora. Ibaze nimba hari umuntu atazi no kuvuga igifaransa, atazi kuvuga icyongereza, ariko wowe ukabuze ushobora kuvuga icyongereza, igiswahili, igifaransa n'izindi ndimi zitandukanye, ariko we akaba ateye imbere cyane ku rugero wewe nawe wumva. Nimba ko nawe hamwe wohaguruka utakoresha ubushobozi bwawe yuko ushobora gutera imbere cyane gusumba warashima n'ibyo we agezeko. Udotahura yuko rero wowe urakomeye cyane, uretse ko gusa ntiwitahura ubushobozi bwawe, ntutahura kuko ibyo bintu bishoboye. Ahubwo rero uheje gutahura ibyo, tangura guhaguruka utangure gukora ibihuye n'ubushobozi bwawe. Ureke kubandanya wiyumvira ibyo bitoya, ahubwo wiyumvire ibintu binini bisuma wanashima vya bindi wewe bamwe ubona wubaha, bamwe bamaze gukora bakora, ubone yuko ibyo bintu ahubwo wewe ubirengeye, ushaka no gukora byinshi bitandukanye cyangwa bisuma ibyo bakora. Niba watangura gukora ibingana n'ibyo ubushobozi bwawe bukuburi, udotanga mu myaka mikeyi ubuzima bwawe buhindutse, udotanga mu myaka mikeyi uri umuntu uteye imbere cyane, udotanga abantu bose batanga gutangazwa n'ubushobozi ufise. Burya wari ufite ubushobozi bunini cyane, ntabyo waruzi, wari warabujyamitse. Umuhinga umwe yitwa Bob Proctor niwe yavuze ati, in you there is a sleeping giant, what you have to do is just to awake it. Avuga yuko muri wewe hariho ikintu gikomeye cyane kiri muri wewe, hari umuntu muri wewe akomeye cyane wowe utazi, ariko arasinziriye. Icyo keneye gukora no kumubyura, hama utangazwe n'ubuhinga uzokora, utangazwe n'ibyo uzokora muri community urimo, mu gihugu urimo, mu gisigara urimo cyangwa ahantu utumbereye. Ushimiye cyane ko wanye nanjye kuri no video, nibaza wungutse ibitari bike. Nongera nkutumagira partage kugira ngo ishikira abandi.